musingi ryama kumadisyo batakumapura nkagotwa kidogo nkakora mombe let's go nabara amafaranga ndazana dola nzigukubite ngufate neza nkumara ubute mombe 1 2 madamu uri sofa Turi fresh listen up for the lighter let's burn up for the fire 1 2 madamu uri fresh Ivyo listen up for the lighter full of the music DJ. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, oui, on est for fresh. Sana kweko ni ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop. So about hanging out, ka boss for free. That's my name. It's another fresh Friday. Ni ya vendredi nyene yo kuvibinga ko musanzwe mumenyereye. Today natewe iteka naronsiba kuryo ko ndi kumwe na benshi turakunda kubabona mugabo nituzi exactly ivyo basanzwe bakora. Mugabo today biciye muri hangout ya ka boss for free na Jimbere magazine turaza kumenya vyinshi bijanye n'abantu turi kumwe. Mwabonye ko twatanguye mu kivibe kimeze fresh sana, mwabonye ko twatanguye kuri horo imeze fresh sana. Right now tugiye muri hangout imeze fresh sana. Ndi kumwe nande, ndi kumwe na Rugori Group. Sinzi ko nakivuze neza mugabo peut-être baraza kumusora. Turi kumwe Rugori. Reka manda nk'intrance. Turi kumwe na Rugori Group. Isanzwe igizwe n'abakobwa canke n'abarundi kazi 11 muga right now turi kumwe n'abakobwa 6 ndibaza yuko baserukiye abo bandi badashoboye gushika muri kino kibanza. Mbe Rugori ninde bakora iki kubera iki bise Rugori canke ibindi bibazo vyinshi ukunda kwibaza ubabonye mugabo bikakugora ukuntu bashikira mugabo biciye kuri ka boss for free turaza kubamenya. So guys nkuko hangout ya mitangura suko none nkuko hangout ya mitangura muravuga ati nikisema Rugori mnasema group Rugori bye Rugori cheers kabisa cheers vraiment nitwibanire vibes suko no negative cheers so mumeze neza tava nga uranyoye turatereka cheers ucuna uretse ko nagiye kubimenya muri hangout ntabwo nari murakoze cyanywa fresh sana reka nimazi kemo kigani mumeze neza ndagiye kwandi kumwe nawe. First of all muraberewe kandi musa neza by the way bigenda gute muheze ukinahura mbwa freshere niba beko izo kibazo fisi bigenda gute okay reka duhere hari yanyu mwidondora kugira abantu bashobora kumenya amazina yanyu muri rusange suko no duhere kuri ndabaramukije nitwa Dati Uwimana hama nanje ndi muri Rugori Group. Okay. Yeah. Maruja ndabaramukije nanje nitwa Humoni muhiteka ndi muri Rugori Group. Okay. Hello. Hey. Nitwa Yes irakoze. Nanje nkaba ndi umwe muri Twatanguye kabisa. Sawa. Nanje nitwa Maite niteka nanje ndi muri Rugori Group. Angelika boss for real ndi muri hangout muri Jimbere magazine. Nande baramukije nitwa Simpliceman afise ndi muri Rugori Group. Yeah. Habari. Nanje nitwa Habimana Clara Kani. Sanga ndi muri Rugori na Jeyo. Kabisa. Urumva ndi kumwe na team yose ya Rugori sivyo? Mugabe before yuko twinjira mu bintu musanzwe mukora reka tugaruke back in the days reka tugaruke muri 2020 ndibaza yuko wari umwaka wabahujije mwese hamwe sivyo 2021 sorry no mwaka wabahujije mwese hamwe ikintu cyabahujije ari Miss Bondi siko mugabo ndifuza kumenya umuntu wese agiye muri Miss Bondi ikintu abafise mu mutwe ni jinda kene kuba wa mbere mwe wese afise self confidence yo kuvuga yuko foko mbo wa mbere sishaka kubwira naka kino kintu kuko arashaka kwintwara sishaka kubwira naka projet yanje ko arashaka kwintwara byagenze gute ugira muvuga ati reka tuje hamwe dukore kino kintu uri ready kwishura Imana mutoye hariyo mutoya gaje je ndi mutoya muri bo okay donc twese twagiye muri competition Miss Burundi na kamera yaje barabebye turaba twebwe okay donc twagiye muri Miss Burundi twese turahura bamwe twari tuzinanye abantu tutazinanye hama après ni jambo première dame yavuze ya dusati ko twoja hamwe
kugira ngo imigambi dufise ubwenge duciye twese tubushire hamwe ko bwosarura ikintu gikomeye gusumba donc niho havuye ide hamacha twaja hamwe rero twese tugize Rugori Group kabisa mugabo reka tugaruke muri bootcamp bijya bihe kuko urazi ahantu hari abakobwa benshi hari abantu harimo akantu k'urusaku akanuvuga ati je sishobora kuvugana na Maite ko yari muri team na Dative umuntu wese abari mu gateam kiwiwe siko muri bijya bihe muri hagindani vyagenda gute ako mara twishizemo na bigose tubisemo tugende subira mu kibazo kibaze bibaho hari utuntu tuduteam uko biri kose tubanza kwanza udusigurira ukuntu uvuga ngo abantu ari abakobwa mama wangu nivyo baye ni kujya kuntu bacyara tuvanga twese baratuvanze ntibajyamana n'umuntu wateguye ni waryamana n'umuntu wateguye bashaka kuba uvuye muhira avuga ati je muri bootcamp nzojyamana n'ujya kwa no tumenyeranye hamushitseyo twese baraduhinduye mwose amuha uyundi taruzi kuko bari baratubonye tukana tukujana ninde yishima gose muri bootcamp ninde yigira umuntu watari sana oya nawe arohari ahubwo wazi ikintu kimwe twese ahubwo twagerageza kugendera muri ahubwo ijambo tugitangura sefra ni twavugana cyane gusa alafa harabaye nyine ubundi bugenzi hamwe tukibagira exactement n'ibyo turimo urumva kwera twari twamenyanye ahantu hose twaba turi kumwe no mutari muziranye usanga muko muratera inkuru donc byari biryoshe sana vraiment na biri contraire y'ivyo bari kuravuga Miss Burundi wanyu ratandukanye n'izindi sinzi ko muze kwiba izi myaka iheze sivyo haraba Miss Burundi mugabo no menya bihereye nuwatowe hari igihe utashobora kumubona ama project y'ukuntu zibanda mbwa mwebwe mwaragiye hamwe muravuga ati reka dutanguze kino kintu mwibaza yuko nicaye kindi kintu ciyongeyeko ku buryo muvuga ati reka tubikore reka ritumire nk'abanaka cyambere nibaza ko rico nyene uvuze ko nyene ubivuze yuko muzindi bakunda kuvuga ngo Miss Nacho amaze nabantu bari ngaho gusa bifotoza c'est pas que twari dushaka gupruva ikintu ngo cyo dukorera ku byantu bavuga ngo cyo dukora cyane mugabo je en tout cas ngira mvuge ndabavuga uko ndabazi uko nababonye je vraiment nabonye abakobwa twari kumwe n'abakobwa bafise ubwenge kandi bazi ico bashaka mu buzima en tout cas abantu bose twari kumwe barabona yuko nabo tutari kumwe muri Rugori mu byo barimwe bariko barexera barakorana abantu b'abakozi bari sharp urumva so nibaza yuko ahanini cyatumye tubandanya ni uko nyine dusanzwe tumeze ko twese twahuye turi abantu b'abakozi urumva dufise ico dushaka gushika ko mu myaka ingahe iri imbere nibaza kwica ari kimwe mu byatumye tubandanya gukora mais aussi kubona nyakubahwa première dame yari yabidusavye au fait byaratwuguriye amaso vraiment byaratweretse ikindi kintu natwe tutari kuca dushoka twiyumvira tufati kandi birashoboka twama tunamushimira cyane igihe cyose turonsa akaryo ko kuba turi ahantu nk'aha umva ka inspiration mwaga kuyiwiwe ego ntitwobesha ndakubatse urazi yuko ewe Maite ari muri atwara iki muri Rugori Maite yobawe mama president atwara iki mawe ni wayishura cyangwa bamishuri kubera ari muri kabisa nenga sesira rubuja nivyaye bihe mukumbura kenshi muri bootcamp nivyaye bihe mukunda gukumbura kenshi Muto narigeze ko restaurant gufungura yari gufungura vraiment nkaje mvugishije ukuri nagiye mfite 51 kilo nagiye mfite 51 kilo nitangura hama alafa dusohotse umunsi wa nyuma tugera final nipimye rero 55 naje nange biyumvine biyumvine 1 kilo par jour 1 kilo par jour urumva babatinga neza oya ko navuze ni yage mutoni oya ni yage abandi bari kubera imbwa ni tumutoni ntiyagaze nakino kimwe yajya kubera kwimanzika ayomba yite nuyo hariho lisha duheze hageze kuko afite umva baduha umwanya cyo gutuma nk'ubu turarogeta ibintu tutariye yewe plata turuba agahabaho ya principal cyangwa n'aka dessert oya tugenda boro bari mu fiantre na dessert
Reka wumva tugiye muri formation uyu ngo akantu ka desert wari ngo hariye ngo nukuri ngo ndakanda gashaka ngo ejo ngo nzozi reka ndatera inkuru gusa imwe ya mbere tukiri tutarashika muri demi finale hariho wari umunsi w'abagore hama mu nyuma batutumira tugenda gufungura muri Coca Golf hama kwa gihe mbere twa twashitse tubona batuzaniye entrée twazaniye nyene babaza uriririya urivu oya abo twari twicaye kuri table bariyize sinarivuye amasarade bageze kuyarya ku buryo bakaguhaye baconatanye bacobora ry'umuhari barabipakiye tuzigane byagenze mugabo urumva yuko mwagize ibihe vyiza muri kiyaga hama ibindi navyo ntukwibagira wavuze bootcamp umunsi wa la dernière nuit c'était nukuri sinovubagira uyu mukobwa uyu yarakoze akazi yarazunguka ngira amashambo yose azakubaza ni sawa umeze neza nta uruje harabagira massage twumva iyo tugiye twarayigira amazara kugira manicure pedicure harabatangira kuba mu bise byinshi byo kuvuga hari amatara tutagira amatara yacu I know oya ni de dutwenza tutari tuvyiteze ni Clara nyene uzi kumye si vous insistez si attends Clara je naramenye taranshasha kuri we brave yaradutwenza Esther oya abwo Berry Bernice tugiriye mugabo birashika maybe sometimes haragera igihe mwavuga ati dufate nka mayita akavuga ati je ndifuza yuko dativa bo wa mbere canke Clara bo wa mbere ivyo bihe byarashika mu karika gakono ko kuvuga ati nije nigezo kuba wa mbere cyangwa ukabona undi muntu akavuga ati urya she's better than me deserving kugira kiya kibanza ya ivyo birabaho ivyo birabaho ngo bukira umuntu Je ne pense pas que jamais compétition ukavuga ngo ndizeye ko ngo nakango oya mu mutima kamwe murabona ko ujya muntu vraiment arafite cyanyigisho ushaka kumwigira ko suvuga ngo nshaka batsinda ko twese tuje kurondera ico nyene ngo urabona ati arafite ikintu kiri better nandi shobora gukorera ko kugira ngo twarigira nako twanafashanya wanashima twageze mu barakosoreranye ama speech gusa wanyuma yari wanyuma gira atubwira ati tugende imbere umwese azaravuga ikintu agiye urabona umuntu yakwigishije ikintu umuntu yakubwira ikintu genre kabaho marquable mu buzima bwawe twararize byari twararize ibite bifinale rega cyane byagenze gute igihe ntanguye kurira mukaca muza inyuma mukaza kumvugisha yari muri demi finale yari yo kuvuga imbere usanga aho handi hari hahandi batubwira tuvuge umwese avuga kumuciza yabonye aga niho yarira agafeza na huje Miss Burundi yararize yaki yatukura yatubwiye ndambaye sura kwerekana amaso yanje arize rero atapasuka yasubiye kurira ntiyasubiye no kukwikina kimwe biba biryoshe mugabo urazi yuko ndabatera inkuru urazi yuko hari abavyeyi batifuza kubona abakobwa bibo baja kwiyandikisha muri Miss Burundi kubera baha indi image itandukanye soit Miss Burundi ndabivuge urumva bakababwira yuko je ndafise exemple canke experience namaze kumva ku bantu ku bavyeyi bamwe akafise umukobwa aciye ubwenge umukobwa afise project nyinshi mugabo agatinya kuja kumutwara muri Miss Burundi kubera avuga yuko hari yanye abakobwa bajayo bakura ingeso nyinshi zitandukanye kubera hajaye abantu benshi batandukanye bashobora kura ingeso mbi uzikwiye kuri uyu kubera mugendana cyangwa muryamana siko bakagira umutima wo gutinya mwebwe mwaronse iyo chance yo gushikayo nakaye kaja mumubwira abavyeyi bacu nivyo babivuga bisunze iki je mvuga baci baraba basakarero ko baba bagiyeyo turavye dukoreye mu Burundi turi mu Burundi kandi tukuravye abakobwa ba Miss mu Burundi eske barabibabonako oya je pense que abavyeyi nabo nyene ils ont leur raison yo kwiyumvira uko kandi naho ngero uvuze ngo barabe ngaba Miss bo mu Burundi boshobora kubasanga bamwe boshobora gufatira par exemple yo guha abana babo par contre il faut que bishiramo yuko expérience ya Miss Burundi igushira sur une scène nationale uko biri kose ingeso wohakura zibi si zihari wozihakura n'ahandi ahubwo nibahe abo bana babo iyo opportunité yo kuja guhiganwa n'abandi kwigiraho ibintu byinshi. En tout cas, je pense que
toute expérience natwe bari Miss Burundi ushaka kwivamwo uri meilleur cyangwa uri pire, ça c'est sûr. Par contre kubaha l'opportunité yo kuja kwerekana ico bashoboye imbere y'igihugu cose, izo projet bafise zikaronka amafinancement bagatera intambwe, sico kimwe no kuba wabohera mu ngira ngo hoho ngo nahantu hamwe ukigira umwana, ça c'est sûr kandi barabizi. Donc niba ari iyo occasion yo kuja gukura ko twe twarakuze, nibaza ko jeho muri 2021 muri janvier nanje buno munsi quand même wahinduye iki nawe? halafa cheers bro. Warakuze warateye intambwe, sinzi n'abandi bavyumva bamwe. nivyo bindi nyene ni bimwe umwana yahise agenda akaja ngaho hantu bamubona bose akaca ahinduka agira ivyo aragira n'ivyo ashaka kujya n'ahandi. Ni juste yuko abaronse occasion yo kuvyerekana, sino ntoza kumunyegeza ngo urumva ngo ntaje gukora ibindi bintu ngo baje mu ngeso zibi, abifise mu mutima zobikora. ushaka kumuvana ngo umubuze icoco. Narigeze ukora HangOut na Muyubira yarambwiye yuko abakobwa bataronse chance yo kuba muri bajya bane batura, Miss Burundi, première dauphine, deuxième dauphine hamwe na Miss Popularity, imigambi yayo ikigarukira ngaho ntibashobora kuyibandanya kandi kubera babona yuko badashitse muri ya step, sivyo? Hariyo project mabuje yarafise ngaha cyangwa ndatse mwebwe mwese muri ngahanyo mutarose bakagushika muri bajya bane, zagarukiye he bifira he kugira mushobora kuzibandanya? Kandi nivyo benshi nibavyo babandanya kandi baca baja mu bundi buzima, project yabi kakigarukira ngaho bifira he kubera iki mutabandanya? Je nibaza ko ahanini hari kubera mentalite y'abarundi, hari ukuntu abarundi umurundi aba influence, ndiko mvuga ku babayeri. Iyo rero babonye ko abakobwa bashizwe imbere ari bajya 4 notamment la Miss Popularity, babona ko bo peut-être nibo baronse amaprix nibo nyene bazofashwa bazofatwa mu mugongo. Abandi elles sont inyuma y'ama projecteur, nubwo yoza gusaba sponsorship cyangwa akavuga ati je ndakeneye gushira mu ngiro projet yanje, peut-être ko batamwizera canke kubera ama background yacu abarundi bavuga ati none nk'uyu mukobwa vunya azoshika hano. Ivyo navuga by'ukuri biri mu mutima wiwe. Rero kenshi tugira iyo ico kibazo yo inconvénient ushitse imbere y'abantu turashaka kubivuga, umuntu akarakwemerera ibintu ukabwira je nzogufasha plan tuzobikorana ukanamuha ibintu mugabo ugasanga au fur et à mesure arika gutesha umwanya, ugasanga ivyo bamubwiye avuga ati nyuma yaho ugiye akubwira ati ryampa ntabyo azoshobora, ugasanga arika gute ahandi naho turashikine dushitse intege naho après ça ukabona none by'ukuri dans 5 ans by'ukuri hari umuntu azoba kinyizera mugabo biko biratse nuko bibonye biko birazubuye la société iratwizera abakobwa biciye muri di plateforme baduha zo kwexprima uko twexprima akabona ko the way ubivuga barabona ko ushaka kubikora then ukabikora bigashoboka. Rero uwabikoze bigashoboka bazovuga ati ega babakobwa barashoboye tubafashe rero biko biraza sinzi ko babibonye nimba no mwumvira gato bazokubona one finaliste wakoze projet yawe. Non, c'est pas grave. Tu sais quoi, ikindi kibazo que pose tu gagnes giki. Uri muri Miss Burundi, tu choisis un projet d'ampleur nationale. Izofasha igihugu cyose. Iyo projet imaze kuba ari d'ampleur nationale, byamplika yuko amahera ubukeneye nayo fasha igihugu cyose. Si afisi na muri ase projet y'ibyo ma plastique, gukura y'ibyo plastique ahantu hose bikenewe mu gihugu. Byosaba amafaranga kugira ngo yaronke. Suffira nyene ko muri Miss Burundi abantu bose bakugurira imiryango. Ufise accreditation ngira ngo ugeze ahantu hose. Donc twe tuba obligé kugabanya gatoyi ibyo twifuza gukora turabikora, mais uragabanya novuga ati aho wari wifuza gukorera. Si bashaka gukorera mu gihugu cyose tu es obligé de réduire aho wifuza gushika, sinon c'est juste pas possible. Comme tu vois abantu barizera plus abantu bari mu mugwi. Twaragiye hamwe quand tu veux quoi c'est trop court. Mais iyo mugiye hamwe projet individuel y'umwe wese siyo muca muzanye. Si tuzanye projet harmonique et cyamvuga ati urumva rero okay agira twe dukora harmonique kubera gerande ni wanje yari nzima, donc cyo ducangura ikintu gishaka kuduhuza twese tugafasha uko dushoboye. Sinon ama projet muri Miss Burundi kabose abari projet isaba ibintu byinshi tellement mutahe support y'ama companies y'igihugu. Donc wowe ni watowe mu gihe Miss Burundi heze uri mu finaliste d'accord à Miss Burundi, mais tu vois Maïté, tu vois Sampris, tu vois Clara, tu vois une fille comme les autres.
izo miliyari ukeneye iyo support ya gouvernement n'ibiki ucuza kubikura hehe donc c'est pas ngo nibakoze izo bari baremeye ntibashoboye kubikora mais on a fait de notre mieux quand même natwe de notre côté turagerageza gukora ikintu ko tumwe turi active muri société de manière positive kabisa rero murafise ukuntu muvuga ibintu inyishu mutanga zikora ku muntu direct ku mutima straight ega ni mpamvu mwashyize muri finale yabikunda mwese bari kubagira aba mbere nibikunda mais c'est le plus important kabisa de participer keri ngaruko yaraciye muri challenge Get challenge iragoye cyane gose ku buryo mubona igihugu cyose muri kiya gihe niwe on trend muri ya period bamutora kuba Miss Burundi yaragize support y'abavyeyi baramushikira gose nkamebwe mwaronse iryo bako ryo gushika muri finale ya Miss Burundi nicaye ikintu mwamufashije kiringa muri bijya biye yaciye Sugire ko turenga C'était nituzi nange tuvugana nawe cyo tumufasha les commentaires z'abantu twashaka kuvuga ati twaja kugwana vraiment ku ma Twitter yacu ku ma statut ku ma story twati ibyo mukora si vyiza c'est là participer nuko ari belle intelligente ama critères yose ya Miss Burundi arayakwiye kandi imba jury yamutoye nuko abimerite rero wowe umva ko yabibereye ibintu hamushireme c'est la Miss donc c'est ce qu'on a pu faire mais on était un peu mal placé kuvuga ku ma réseaux sociaux kubera déjà twari muri iyo point nous sommes dans la peau de celle qui était avant elle urumva tuje tuvuga kumuvugira twe déjà baratuzi bari ibyo batuzi ko urumva shavuga none ugiye kumuvugira we nawe nico kimwe wana nawe nico kimwe nawe ni watowe quand même dans notre côté ni mona lingi comme sur Miss Burundi négative mais ça pas dans livre quoi être moi je vais parler à la fin de la compétition comme elle était bien tu sais abarundi batakuvuza nana kimwe wamazi urindi ushika ahantu ukabura umuntu nkakuvuga muri kino gihugu cy'u Burundi bya sha mugana warariye hit sha ndapisa Miss Burundi je biza ngaha ivyo turabigaruka bandanye na Miss Burundi waje guhura dans tous les cas je pense que kuvugwa nibisanzwe hama je pense que ce qui est bien quand on peut l'en féliciter nuko ukuntu bamuvuze kandi kabose tubwizanye kuri mu Burundi plus bakuvuga nabi faut prendre ça comme une force parce que yaye gushaka gutorwa nagire le moindre impact abantu banamiteho ugasanga niba ari karakora ubu na visibilité ko ari mais kujya bageze kumuvuga nabi niko nubiza ko birasi visibilité twebwe n'être bishimye shout out to her en tout cas ma félicitations she deserve the place yeah definitely je naza ko abantu bose baba deserve the place baga bose 15 ou 11 kubabazwa ngo hato uca hato n'ubuntu butwishana gusanga niko buratu différence yango ngatogo cyangwa hato bose bari badeserve gusinda watangaye ko hato wewe uko yari afite ubundi yashaka peut-être ça c'est possible kandi ça n'a rien d'exemple c'est tout à fait normal mais nibaza yuko ni kwiyakira twese siko byagenze ari umuntu basi yagize ari umuntu yagize fa basi kumusanga inbox ambwira ati bizoyera t'inquiète kumumuriza je pense que nous jusqu'à mon secousse comme ça pour quoi je pense kandi twarabonye ko quand même yabyifashije umubye ko ari ADG babarira ADG yeah reka rero tugaruke rero kuri Rugori wambwiye yuko ari Rugori Rugori reka twinjire ni question twatuzo fresh sana bananindara ibana arabihejeje biraza molomolo sivyo yabaye créé gare mi-septembre de l'année dernière no yabaye kugira anniversaire muzonomira no abashaka kudusapotinga kari ngire création ya groupe yego ndasavye kabisa muzo tugiye surprise ya anniversaire yeah muri septembre hari
Samplisi vuga byose ni umwana muto c'est tout on yabaye agriye twabitanguye hakiri kare cyane muri avril reka giheza gutogwa amanama yari bukindwe ariko izo nama cameraman tugira ingene yamazaje kivyizo nama byari by'inama nyene hanyuma ngine bita turavuga ati kabasi twishe nk'umusaba biteye intambwe ya mbere igihugu niho camenya iyo entreprise tukavyita izina basupposé que ça va aller plus vite donc twayagrije muri décembre muri septembre hama naho ngene muri septembre maze kubagrije ça a pris du temps pour qu'on prenne bien nos marques je pense que ça n'a pas trop traîné izina ide y'izina ndarizanye byagenze gutubwira mwese mutori iryo zina comme twahujwe na une couronne ama couronne nayo mu kirundi ni urugori kwebe kucita urugori kiri bizarre kadukure ko ka u tugire rugori kabisa ikindi kintu ushaka kumenya umwe wese ahanya arafise ibyo yikorera by'ubiyo byagenze gute kugira ushobore kuje kuza kumwumva kumbwira ati naka ingo nawe naka ingo nawe kuko disuye atari abantu bavuze ati ibinye gishobora kwijamwe iki nibiki byabatwaye igihe kingana gute kugira mwese mushobe kuja hamwe muje hamwe kandi mwese muvuga ati target yacu ni iyi twese tufatana ukuboko dushike kuri ikintu kintu voilà déjà bose barabaye d'accord bose aho yavuye urumva twavuga duti yatanzwe n'umuntu nta numwe yaje avyanka vraiment muri twebwe kandi twadi rero après ça dès que nous twari duhejeje haheze nk'isomeni imwe twace duhura tukiryohewe inkuru bari nyinshi cyane hama twatanguye konyera izo nama mwumvise zabaye ni kuri vraiment nta mwegeze nk'ico cyiyumviye twari tukinezerewe cyane gose hama ni finaliste muri bangaye mwese hamwe ubunye muri 11 abandi baci babivamwo abandi bace bagumuka abandi byagenze gute karira mutoni mwari muri mugeni bace bavamwo ni HangOut kuri cyane kumushaka yaciye ajagatse ngo twitondora habaye ikibazo cyo ko kibandi bace bavamwo est-ce que barazanye excuse zabo z'impamvu bavuye muri team cyane oui bon c'est kibazo kundi d'abord c'est une question tu n'es HangOut mais sinon de base déjà hano wagiye amaze kuba yaragiye mu mahanga première de film Bernice shara kuva hari hose nawe yaragiye hama haragira n'umundi avuga ati wewe mabuyemo kare ubundi tukigira amanama y'amanama apa mu mugabo yaraza no mu nama kenshi yaraje Bon, anyway, yaraje mushaka byose. Bon, en fait, je pense que iyo ikintu gitanguye surtout twebwe mavyari flou cyane nitwobeje ikintu rero kikiri flou ça prend du temps kugira ngo abantu wese mutahure kumwe ati none ibintu uko turajamwe n'ibiki parce que on a perdu beaucoup de temps de avril à septembre kitaragira umurongo byumvikana ko bamwe bavuga ati écoute je kubaza ibyo kwidondora anyway c'est une blague mais bon dans tous les cas je pense que ça birashika mais kandi nibaza même si aho icumviro cazananye twaciye natwe tuvuganye n'ukuri reka tugikorereko n'ukuri ntiryari itegeko hari ikintu rero babajije ngo ntababagoye kugira mu byumve n'ukuri yari free ubyumva ingoye kandi je dis kubatavyumva cyane ko tutari kumwe ni bon kuko urashobora gusanga ikintu cemeye mu bwo sanga swati ntigisa na vision yiwawe uri kuraja swati uri occupé n'ibindi none ucupa kuvyemera juste kubera urumva so nibaza ko bari bafise uburenganzira bwo kuvuga ati jewe ni icyumviro ciza vraiment numva ari sawa mugabo simbona yuko hapo niyo tkondaje canke na vision yiwe na ma objectif y'ubuzima bwiwe simbona ko dushaka kwifatanya zari free cyane gose Yofuma avuga ati moi j'ai mes trucs, j'ai mes affaires, j'ai ma vision, j'ai ce que je veux faire. C'est carré au gender d'abord obédience.
parce que comme kuri inyuma y'abantu biragize alors que umuntu aba sincère avec wenyine akavuga moi j'ai envie de faire autre chose c'est mieux birafasha Clara wibaza yuko umwe wese atanguye project so wari moresha sorry urazi yuko umuntu wese afise project yiwe afise target afise ibintu ashaka gushika sivyo team yanyu mugiye hamwe mwe mufise imigambi ya mwifuza kuyishikana he canke niya target mwahagara ko gose muvuga ati kino kintu ko biri kose fuko tugishika nta kintu gwese no ikintu kimwe deja muri ijya Rugori turafise abantu by'atatu mu branche atatu niko none amavura atatu hari ariyo ya centre de formation n'indi ya événementiel n'indi ya marketing voilà on va donc dukora ibintu byinshi sibura ko turafite ikintu kimwe mbega mwe mufise target yawe basi mwifuza kwishika he Rugori ishika kure ko muyibona he mu myaka 5 basi Rugori Rugori ndamunganire ari planse oya ni planse ndamunganire ayo ni kintu kiri ya uburyo muranira ubajije kibazo ko kwishura kumwe ico kibazo ngo uyibona gute iyo target naza ko umwe wese aba afise ingene ayibona. Non, par contre, ce qui est sûr, c'est que twese turazi yuko d'ici imyaka 5-10 twifuza kuzoba turi abantu bari incontournable abigeme abantu bose bavuga ati bahana akazi n'abandi batanga akazi bafise aho bashikanye abandi naho nabo ngene bishikanye batanga akarurero ubu barahari wakuze mu yubira ya des femmes ngaha mu Burundi ukuze umuntu Bajane Gapia par exemple. En tout cas, on a envie d'être des exemples pour les autres. Pourquoi dufise mwarageregeje gucreating akantu kiwanyu mugabo right now ndashaka kwemeza yuko hasigaye ama group menshi sana menshi sana y'abakobwa canke y'abarundi kazi bakora utuntu twiwabo sivyo bakaja hamwe ubu ni menshi sana tutabeshanye sivyo mugabo niye difference ngajewe ka boss for reef fise nk'igi team canje mvuga ati ndashaka gukorana n'abajya abantu niye difference Rugori yonyereka itandukanye nabo bandi canke mebwe n'ivyo bintu mukora sivyo ga harmony n'ivyo ibintu mukora bitandukanye n'ivyo by'abandi ikibazo canje kimeze uko hari ama team menshi y'abarundi kazi akora ibintu bintu reka mvuge sinzi uko ari ivyo mwebwe mukora canke sivyo mugabo ni menshi nicaye ikintu mufise kibidentifia nka Rugori gitandukanye n'ivyo by'abandi ku buryo yaje nk'umu boss avuga ati jefo ko nja kuri bayarenganekana nawe okay je nambwiye kuvuga cyambere na mbere twebwe nibaza ko tari akasaka group na entreprise izwi n'amategeko izwi muri yapi je cyambere urumva icyakabiri n'abandi bazuri yapi apini gihani cheers merci yitwa okay urumva hama ukungana ariko aravuga wovye ngo nabandi barahari c'est vrai barahari mugabo benshi naza kari ya association turahuye turabagenzi turi batatu urumva and then biraheze nitwagera gukura je ngagenda hanze nawe ukaguma ino urumva cyabisambuka ariko nka je ndavye Rugori iyo ndiko ndagerageza kwiyumvira nyene mu myaka iri imbere je mvois tura mama nyene même si mwese zogenda hanze mbwa tukavuga cyafise no entreprise duhura twarakuze urumva iracari kirakora twindiza amahera même apa ugasanga nyene turafise nabandi bakozi twe turi juste nyene abayitanguje ba actionnaire urumva ko niko ndayibona hama ikindi novuga ko kibatandukaniye ko twakobwa beza baracira ubwenge igihugu cyavyemeje ndakwemera igihugu cyavyemeje urumva donc cyemeje ko urakoga beza ubwenge bakaranga top 15 okay exactement cyane gose kandi ku bantu bokenera gukorana natwe ku bya marketing cyangwa publicité turazwi quand même turafise Miss Popularity Ngoma turafise Miss Popularity Burundi so turazwi turafise ba Miss Gordon turafise ba Miss Burundi none ashaha turi kwije turi bien andi gukoranye natwe ikintu cyakitereza kumenyekana ari kibazo nigeze kubaza Maite last late twarahuye ndamubaza ati urazi yuko narigeze kwa ndi kumwe n'abantu
baravuga ati barya abakobwa bakora bijya bintu apana mwebwe yindi team barya abakobwa bakora bijya bintu bafise bakora ibintu bya oya abahotesi sivyo barafise ukuntu barafise reka tukita kageso kabi katabereye muri societe ya genre ko kugira iki sema yo turi muri oya barafise ka kantu sivyo kuja gukora akazi ka mugabe kaca biherera mu bindi Betwe turaba hotesi. turi ka hotesi c'est ça la nakize kako turi entreprise non ni entreprise non gusa la différence nuko abantu barakunda kuvyihenza nawe même dernièrement Rugori Group na dukora ibyo hotels dukora protocole kwakira abantu quoi que ce soit akazi kacu turagira marketing ni guconcevoir un plan marketing ni kuyiexecuta na événementiel twakoze événement uheze nitubigaruka ko n'ibindi byinshi donc c'est ça qu'on fait par contre vu que turi à côté kuba abakobwa abategarugori bo muri Rugori turi aussi abamisi donc birinze bishika kuje mwabonye muri Febabu baduhamagaye ati kam abamisi abantu bazwi dukeneye ko événement yacu igira visibilité ni muze mutange turagenda mais nitwa turabahotesi nitwagahara ngo udukotokura abantu n'ibiki nuko bondera miss imbere mutoni ati ngutange kugira ngo bigire visibility ako kano niko kabi ako kabisi imbere niko kabi okay ntacho kugira ngo bagire visibilité de l'événement sinon bitura abahotesi par contre tu peux continuer ta question reka subire mu kibazo cyanje sivyo apa yaho kazi kabo bahejeje bace baja mu bindi siko kubira iki abantu babiyumvira uko nibaza yuko est-ce que wa muvyeyi yifuza umukobwa we bamubwiye ati mama je sigende muri abanye bibaza yuko iyo vyakira neza kubera iki tuja muri izo zindi nzira ari kintu kare bari bavuze ba Clara ingeso iri muri wewe ushaka uje mu hotesi ureke kubujamo bateka abagabo muhwemera bakagwamagara mu bakurikiye donc sako kazi kazogutuma ujana nabo bagabo kuko ashobora kuba muri abagenzi muri bane babiri bakabijamo abandi babiri bakavyara ati twatashe muhira kwiryamira donc nibaza yuko umuntu wese bien sûr influence alors baba influençable bien sûr il faut que umuntu amenya cercle yo bajamwo nyene imeze abantu yemeye ko bajana ko abantu bya hotesi basanga sigeso zimeze gute si nawe nyene ari influençable imbutse ko influençable reka kuja muri ivyo bintu ronde kandi kazo urumva mwebwe ni business après business nami kwegana kandi kabosi ivyo nivuga twashobora gutabura mutiki kandi birabaho birahari Mugabo je pense aussi il y a le fait que muri sinzi ko mababa ngo muri societe turi musingira mvuge mu bundi gusa canke umukobwa ari ahantu uguma umukontrola ivya kuri ivya none asokanye n'umugabo abari wenyene ntabari kumwe n'umugabo kutavuga uwo mugabo so hari ukuntu umukobwa umengo nyene turamukontrola umukobwa A umukobwa B ukaza wumva ngo umukobwa yatwaye none yarayiteye ukaza ngo umukobwa hari ibintu oya ivyo no hariho umukobwa umengo sinzi nimba n'umwunganira gatoyi c'est vrai baravuga ivyo bintu by'ubutesi kuja kuba ubutesi kwakira abantu bakomeye abavugana abashitsi abartiste tout ça j'aime même no kuja muri Miss Burundi byose biregeranye nivyo birakwexpose ça t'expose à des gens qui ont beaucoup de baba fise uburyo canke bazwi donc c'est vrai tu es relativement en danger par contre ahubwo abavyeyi ni barabe dans notre côté umwana wawe amaze gukorera amafaranga yiwe niwumva wowe ko agabanije l'appétit kuja kurondera y'abandi ahubwo ni umuhe l'occasion de chercher son propre argent arohira amafaranga yiwe ayaronke akoresha ayo besoin yiwe comme ça nabo bantu bose boza kumutanta baba bafise point ntoyi kuko nta kintu baje kumuha atari karihereza ariko ucumuboha muhira utoje de poche duke c'est pas une solution non plus. Il faut offrir aux gens l'opportunité de gagner leur propre responsabilité. Alors que tu regardes que 20, 30, 40 000 babaha iwage kwakira abantu ashataha muhira wenyine yirikire taxi wenyine yigurira ikirato
yumve yuko nabo nyene arafise agaciro kandi nta kintu boza kumuha adashobora kwihereza ahubwo bisaba ko ahumye mugabo nkuko nako ndavuga ko bose abarundi turageneraliza gose nkuko avuze hari abakobwa birondere nukura amahera bayarondera bakagira gutya hari hano bandi baronka par des moyens faciles rero kaca babashira muri groupe ati mwese muri bamwe none ko mbona mumenga mukora bimwe buri sero ko mudaherekezanye je mwambwiye basanga rero badushize muri lo imwe twese kandi ibyo Mayite yaravuze hari rega bace bagira ubwoba yuko umukobwa nyine uko kuntu kwaja kurondera avuga ati aza kubironka gute dufate nk'uwavuze se ndahagurutse ngiye gusaba akazi okay aronse akazi muri range ya karonse gute yagasavye nde yakamuhaye gute yakamwataga urun canke urumonto kana umukobwa ntatwebwe tukore iby'iwacu icyamashe baronse muri okay la fois passée bari muri febab bayironse gute urabona siyo biguma biza bya bintu nyine abantu bishiramo niba twubake juste guhindura akumva yuko biracinege biracinega abakobwa akavuga ati je ngiye gukora kandi banatiye ubwoba oya mugaye ikindi nacyo ndabona bashaka kuba umuvyeyi ugaha iyo avuga ko bavutse umwana wawe ako style akagenda muri ivyo bintu abana ashobora gukwiye ndashaka gukwiya kandi ikindi nacyo akaba arakageso hari igihe umwana umwicira muri izo nyene waramumenyereza ivyo bintu umusaza yaronka yagenda ashaka kurahe uzokampisa mu moyo kumuha amahera utakoreye aroroshe dépense napa mama nawe umwigisha gukora nashobora gukwira yego amenyere kuruha abe make ayabone abarayiwe urazire tufoko tugira pati tuyahinga uko iri de bikomeye ahubwo jewe cyo cyane manovuga tuvuga docteur cyane tugana ko indisije urumva cyane manovuga hari ukuntu abavyeyi b'abarundi usanga bakarira abana urumva batamubwira ati ukamubwira ati wakoze amakosa umwana numwe explique exactement nakoze ikosa ryahe nyereka exactement iki ni kibi iki ni ciza donc nibaza yuko twokwi abaraka abavyeyi surtout urumva bige kuza barabwira umwana wakoze iki kibi ugiye aha bizogenda kunukunukunuko okay uragiye ku motesi right uzohura nibi uzomenye witware gutya nuko kanshi abana bakobwa bo mu Burundi surtout bapfa kubera kutamenya urumva kutamenya juste twakuze yuko sinzi ko mwukana kera uravye umwana w'umuhungu mutoyi n'umwana w'umukobwa umwana w'umuhungu arashaka kumena rimwe kabiri gatatu bazo bavuga ati na nakimwe azokwiyatapa yo byashize muguru umukobwa umwana mutoyi icara gutya yo umwana wazo imaraya atanga hera agena ataka kugira donc akantu gatoyi akantu gatoyi yegeranye akantu gatoyi urumukobwa like biratanga image abanose ngo bameze gutya donc nibige kuza barabwira abana babo ikibi ni ciza and then bakure bazi ati ninabwira ibi inye nzogenda uko je ndibaza yuko mukurangiza neza kino kiyago cyacu kuko ifuko tubandanya na horo je naryowe ni vibe ijya vibe yanyoye gose nifuza kumenya nk'umuntu yifuza korana namwe yoca mu nzira izahe yifuza korana natwe nk'umu partenaire canke oya nka deal canke ashatse deal yoca mu nzira izahe y'abarundi nk'umukiriya voilà aba platform communication tupe vibe nunga kuri bureau yacu sose dinire bahadusanga kabisa page zanyu tubokwandika gute kuko uraza ari usanga ni Rugori Group akaja ko 01 ndazi ibintu nk'ivyo sinzi ko mutugira ama page yose mukoresha amazina hose Instagram Facebook kabisa ikindi kintu nifuza kumenya mwotubwiye ibintu musanzwe mukora ibintu mukora muri rusange kugira je nk'umu boss shobora kumenya ico nje gukurondera iwanyu singu miteswata okay nkuko yari yabivuze Clara ikibazo yari yacishuye kare yavuze turafise ivore zitatu hariho événementiel hariho iyo marketing iyo tuguma tubonamo henshi hariho n'izoba à long terme agro business ha mugabo kandi hariho centre de formation ivyo mugabo vuba cyane ngira muzobibona rero ivyo tuko turakoramo cyane ni événementiel na marketing abantu kenshi badukenera bibaza ko kubera twabaye des public figures bibaza ko turi abantu baboneka gusa mwibara on peut aussi faire des choses on peut faire des projets umuntu ashaka gutungukorera projet arashobora kuza n'ivyo biri muri plan marketing événementiel umuntu ashaka gukora événement mugabo afise idée akabona ingene bikora turashaka kumukurira conception ya événement yiwe ibintu nk'ivyo nk'umukobwa hari muhira karakurikirana kino kiyago cacu yifuza kugira part muri team yanyu bisabwa iki
birakunda cyangwa ntibikunda hamaze kugera ko mwakira abandi cyangwa swata muri sansa guma muri 11 gen nimutse kongera mu tuzokongaja kandi les 11 turabactionnaire 11 abandi azoza nk'abakozi turabactionnaire turi n'abakozi of course turakorera na Rugori. Par contre je pense que d'ici peu on va commencer à recruter ok hein, c'est pas si appel d'offres à nous 65 mais ça va pas être 100 personnes tuzogira buke je pense que quand même d'ici peu on va commencer à recruter buhoro buhoro tant bien que mal naza ko boturindira muri sansa guma muri abakobwa gusa cyangwa n'abahungu mu yo kabos for ino kirugo asante sana kabisa ndibaza yuko nagize ibihe byiza nzi kumwe namwe ndibaza yuko je ndungutse byinshi kandi namenye byinshi biciye kuri mwebwe bikunze party 2 turashobora kuyikora hangout kugira ibintu bibandange bimeza fresh turi 11 twese byosa neza abantu ndabeje turi 11 vibe yabari vibe Miss Burundi akaza habuze Miss Burundi habuze deuxième de file Nika Esther saf uyu mwaka mudutegura iki ko sama iheze basha two twamaturi ready nimwe musigaye kuturondera naraga pari bazi kwaje ngagaswaye bazi oya mwaka peut-être mi-décembre bashaka gutitega kandi ndisho kuri buri ya événementiel sinon en attendant tuzokora dukoze ibyo binyaruka mu gisiransi attendant décembre tubanza tutekereze dukore turasindisha ko turakora amaprojet atari make Datif twavuze byinshi peut-être rero byinshi navuze mwe mwifuza gushikiriza umwanya ni gwanyu kuri nyine userukire nk'ukuri serukire Rugori mbe novuga ikintu icambere no kubashimira cyane mbanze shimireje imbere bien sûr ko turi muri hangout kogwa na hari ibintu by'akadirisha quelque chose murambona none ko ndabakurikirana turabashimiye cyane ko mwatugendeye muri Rugori mukaduha akanya ko kuvuga abino tuvuze ahandi sura turiteza abakinya benshi bazoza bavuze twe twabumvise muri hangout so ni ikintu kinini ya cyane platform ya visibilité muduhaye turabashimiye mais pas seulement ça dushimira ibinyamakuru byama bidusoutenir dufise ibikorwa turiko turakora récemment ko twebwe dufise événement baratubaye hafi cyane urumva turi twenyene dushobora kubishikako ama media aradusutena cyane pas seulement c'est n'abantu bose bashaka kuba bakurikiranye kino kiganiro murakoze cyane mubwire en tout cas vraiment mine fry sana mugabo hangout muramuzirabe hangout before you kwihera yatari kweli hangout before you kwihera mugabo reka dore kujya kamera yari yangi sivyo ya kamera yacu tugira guca hanyu tugira guca igira batwebwe direct straight sivyo tugira gatatu pop tuvuga hangout so gono ndabira harmoni bano ni sawa gira guca ubishaka tugira gatatu pop tuvuga hangout turagi 1 2 3 pop hangout tuza kuri yo hagati bituraheza show turagi pop hangout tuza kuri yari yage pop hangout tuzagira hala 5 rero hala 5 muhango cyangwa hala 5